réitérer ma joie et celle de ma délégation pour avoir pris part aux festivités marquant la 72e édition de la fête de l'indépendance de la République du Burundi. Cette visite, bref fut-elle, nous a permis de rencontrer un peuple accueillant et festif, un pays authentique et en progression, un président attentionné et engagé pour l'avenir et le devenir de son pays. Aussi, durant notre séjour, nous avons pu faire un déplacement terrestre avec mon frère, le président, de Bujumbura à Gitega. Ça m'a permis de découvrir la beauté de votre pays et la richesse de son histoire à travers son royaume, mais aussi à travers ces diverses traditions et cultures que vous avez su conserver malgré les méfaits de la colonisation. Ce qui m'a le plus marqué et que j'ai pu constater que presque tout le monde travaille la terre. Et je comprends maintenant comment le Burundi a pu résister aux sanctions économiques internationales et atteindre les paris de l'autosuffisance alimentaire. J'ai également appris que vous construisez vos édifices publics, notamment ce stade, mais aussi le nouveau palais présidentiel de Gitega, capitale politique de votre pays. Nous garderons de ceci est un exemple à suivre. Bravo, bravo à mes chers frères burundais et burundaises. Nous garderons de ces déplacements au Burundi le souvenir d'un séjour agréable, utile et fructueux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la coopération entre le Burundi et le Tchad. Que Dieu bénisse l'Afrique, le continent du futur. Je vous remercie. Merci. Abatari babizi Uburundi bufitanye imigenderanire myiza n'igihugu cya Chad kuva mu 1970. Duhurije rero kuri byinshi kuva icyo gihe twagumye dufitanye ubucuti. Mbere nagira ndababwire yuko igihe amakungu yaratugiramiye mu 2015, igihe bariko basaba ishyirahamwe ry'ubumwe rya Afurika ngo burungike ingabo ziza gutera Uburundi, umukuru w'igihugu w'icyo gihe ari nawe se w'uyu muvukanyi wacu niwe yaciye avuga ati mukarungika ingabo mu Burundi nanjye cagenda gutabara Uburundi. None murumvise urugendo rwa mbere rw'umukwanguro kuva ahatanguriye amabanga atowe atanguriye ngaha mu gihugu cyacu. Ibi byose byerekana urukundo Chad
gikunda Uburundi. None rero turamukengurukiye cyane. Chuti bagenzi namwe bakunzi ba radio televiziyo Inkinzo ijwi ry'ibiyaga binini, turabaramukije aho muri hose, abari muri Canada, Asia, Afrika, East Africa, aho muri mwese. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi turi kumwe n'umutumire wacu Apotre Bernard Ntungwanayo. Apotre Bernard Ntungwanayo, ndabaramukije kandi mwakoze kuntumira muri kino kiganiro. Ego. Umukuru w'igihugu ca Chad niwe wenyene yaje gushigikira Evariste Ndayishimiye ku munsi mukuru ugira 62 wo kwigukira ku Burundi. Asubiye inyuma yaje yamenyesha ko Chad igiye kurungika abasirikare muri Kongo gufashanya n'abasirikare ba Kongo n'abarundi n'intera hamwe kugwanya M23. Inyuma ya Chad hinyegeje abafaransa naho bavuga ko Chad iri kirahindukira kugira yonge imigenderanire n'Uburusiya. Ibyo navyo biteye impungenge kubera ingene Ubufaransa bwafashe mu mugongo intera hamwe FDLR zakoze nk'abwoko ry'abatutsi mu Rwanda mu 1994. Apotre Bernard Ntungwanayo, ubwo Ubufaransa nibo babaje gusubira gushigikira intera hamwe kugira zironke ingufu zo gutera u Rwanda binyegeje inyuma y'abasirikare ba Chad. Nibaza ko ikibazo mu mbajije cyumvikana kandi kiroroshe kubakurikiranira hafi ibijyanye n'ihonyabwoko ryo mu bihugu by'ibiyaga binini. Hanyuma ku kibazo mbajije mbere ko ndacishura nagira ngo nibutse abatwumviriza yuko uyu muperezida w'igihugu cya Chad igihe Burundi twahimbaza inshuro 62 bwikukiye ku itariki ya mbere z'ukwezi kw'indwi, uyu muperezida yari asanzwe ari mu Burundi mu rugendo. Ubwo rugendo rero umuntu yoshaka kwibazamwo ibitari bike. Umuntu yoshaka kwibaza ko ari urugendo rusanzwe nk'abandi bakuru b'ibihugu bose aho bashobora kugendera ibindi bihugu bibaye. Hanyuma umuntu kandi yoshobora no kwibaza yuko urwo rugendo ari urugendo rudasanzwe turavye ibyavugiwe muri urwo rugendo, haba ku kibuga cy'umupira Ingoma ku munsi wo kwikukira, ku munsi twibuka intsinzi yo kwikukira ku Burundi. Nibaza rero yuko aho wumvirije ijambo uyu muperezida yashikirije abarundi, hanyuma kumviriza icyo Evariste Ndayishimiye yaciye avuga inyuma yuko yaje gushikiriza iryo jambo, aho umuntu yoshobora kwibaza ibitari bike akavuga ko bishoboka ko hariho ikindi kinyegeje inyuma. Reka rero tubanze twiyumvire mu gihe rwa rugendo rusanzwe. Ubwa mbere bwobwo igihugu gifise umunsi mukuru nk'uriya biragoye yuko hoza umuperezida wo muri Chad gushigikira Uburundi muri uwo munezero, abandi baperezida bose bo muri Afrika y'ubuseruko ntihagire n'umwe haza. Aho umuntu yo kwibaza ikibazo, mbega iyo migenderanire yadutse nubwo hahoraho amasezerano, nubwo twumvise ko Evariste yavuze ko imigenderanire yahoraho kuva mu mwaka w'1970, mbega iyo migenderanire yo yadutse ubu cyane aho uyo muperezida mu kuva mu Burundi yaciye atangaza yuko agiye kurungika ingabo za Chad muri Kongo kurwanya M23 zigahambya abagenzi babo muri Sadeki. Aho umuntu rero niho njavuga ntiyo yocegira amakenga, kuko bari kuba urugendo rusanzwe, ntiyari kuza gutangaza ibyo kurungika ingabo muri Kongo ngo bitangarize mu Burundi. Ibyo yari kubikorera mu gihugu cyo cya Chad, mugabo kubera ko yaje kubitangariza mu Burundi. No kuvuga rero aho cyaje kuri yangingo ya kabiri, no kuvuga ko ari urugendo rufise ibintu binyegeje byamuzanye cyane birabana n'igihugu cya Kongo kandi bikarabana n'ibihugu by'ibiyaga binini, cyane ahakozwe n'ahagomba gukorwa ihonyabwoko. Ivyo ntawo bideha, hari ibimenyetso byinshi umuntu yoshobora guca yiyumvira. Ubwa mbere
Chade mu mateka ya Chade Idriss Deby yahora atwara Chade ni umwe mu bantu bakorana cyangwa bakoranye hafi n'Ubufaransa aho bova ko Chade ari nk'intara y'Ubufaransa. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, uyu mu president ari we mwana wa Idriss Deby nkuko Paris yabivuze, kuko nta president w'umwana, ubundi ni perezida gusa. Ibyo kuvuga ngo ni umwana wa Idriss Deby ntibyari ngombwa ko bivuga, ariko kuko yabivuze reka natwe tubikoreshe muri iyo nzira kugira ngo twereke abarundi ko harya bafite ikintu kinini avuze. Rero kuca avuga ngo igihe ubumwe bwa Afurika bwavuga ko bugomba kurungika abasirikare 2016 2017 muri urugwimo rwahitiye rw'ikiringo cya gatatu cya Petero Nkurunziza, ni ukuvuga ngo perezida wa Chad w'icyo gihe ari wese ujya mu perezida yaje mu Burundi niwe yitambitse aravuga ngo nta basoda murungika mu Burundi, ngo nimwabarungikayo ngo nanje shandungika abasoda baje gufasha abo Burundi. Ibyo ni Paris abyivugiye n'umunwa wiwe. Buryo umuntu akirika inyuma benshi ntakirece yibeshe. Nta utazi ko icyo gihe bagomba kurungika ingabo mu Burundi, CNDD-FDD na leta bariko bica abatutsi, abajene, abatama n'abatamakazi, yewe ndetse n'abana bo munsi y'imyaka 15 bariko barabica, babanyuruza, baburirwa irengero, babapfunga agasakisaki. Icyo gihe mwumvise rero neza uwase mu bwoko bwa Afurika, uwase kwizo gabo ziza wa mbere yaramenyekanye ni perezida wa Chad. Bivuze ko mu Burundi hariko harabihonya bwoko rya kamwe kamwe. Icyo gihe uyo nawe yahakwa ingabo ziza gutabara. Paris wakoresha ijambo ngo guterwa, yanse ko ingabo zitera uburundi. Ibyo rero niho mvuga nti birafise icyo bisobanura. Mu gihe mu kuva mu Burundi yaciye atangaza ko ingabo za Chad agiye kuzirungika muri Kongo, hanyuma muri Kongo akaba agiye kugwanya M23 iharanira kubaho ko abakongomani bakoresha ururimi rw'ikinyarwanda kubera amateka yabafatiyeyo, babakatiye k'imipaka bakabomora ku gihugu cyabo, bakabomeka kuri Kongo itabakeneye uno munsi kuko iyo yari Kongo mbirigi. Ububirigi bukihorera, namaniko ndava ko ububirigi baburi mu mugongo w'abafaransa barihorera babibona, kuko ububirigi nibwo bwari bukwiye gufata iya mbere kuvuga ngo aba bantu b'abakongomani bavuga ikinyarwanda bararenganywa, nibagume ngaho n'abakongomani nibakingigwe, kuko nahi wabo igihe twagabangana Afurika begukiye Kongo mbirigi, ariko Kongo irihorera. Ariko ntacyo navyo tuzobigaruka ko uwundi munsi. Rero nkavuga ko perezida wa Chad gufata iyo ngingo akavugira mu Burundi agatangaza ko kurungika ingabo muri Kongo kugwanya M23 haranira kubaho kw'abatutsi, kubaho kw'abakongomani barenganywa, bakeneye impinduka kugira igihugu kibe kimwe, kigira ituze, kigira itekane, baje mu iterambere rirama. No kuvuga yuko yaraje gufundika umugambi ukomeye na Varisito wo kuja gukora ihonyabwoko muri Kongo. Icyo rero cyari cya kabiri. Kuri icyo haca haza ko icya gatatu. Mbe none ko Chad yatangaje kuza gukorana na Tshisekedi ariyo FARDC, bagakorana n'intera hamwe genocidaire, abagenocidere bakoze ihonyabwoko mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, hanyuma agatangaza yuko aje gukorana n'imigwi y'iterabwoba ariyo za Mayimayi, za Nyatura n'ibindi. No kuvuga ngo akaba aje gusanga kandi aho muri SADC bari baraje imbere, aho ndava nka Afrika y'Epfo na za Malawi na Tanzania, kandi urugamba rwarabasheshe baramaze kuneshwa, nabo nyine barabibona ko baneshejwe, ko Tanzania yaje ivuga ngo ije kugwanya umwasi harya, ngo hanyuma ngo baheje bazoca babarungika ngo ahandi
aho handi bariko baravuga mu Rwanda kuko ngo niho umwasi aturuka. Nk'uko i Burundi naho iyo batwara abasoda muri Kongo bababwira ngo bagiye kugwana n'u Rwanda, sinze ku Rwanda rusigaye rubahe muri Kongo. Ako rero n'akamaramaza nakajegeza ni nivumwe kuko ivyo ni wa mugambi w'ihonyabwoko. Nama ndiko ndavuga ko utegurirwa ahantu kure hanyuma ugashirwa mu bikorwa nabo mu bihugu byacu by'ibiyaga binini batawuteguye, hama bakisanga bari mu manza baja kubazwa ibi bakoze kandi atari babiteguye. Aho rero nkavuga yuko icyari kinyegeje inyuma y'ugo rugendo ni integuro mbi igayitse y'umugambi w'ihonyabwoko ry'abakongomani b'abatutsi bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda. Icyo ni cyambere. Icya kabiri bariko barabira hamwe kandi ibijyanye n'ihonyabwoko ryo mu karere k'ibiyaga binini bagiye gushira mu ngiro rya nyamwinshi haba mu Burundi no muri Kongo ndetse no muri kano karere kose, kuko twarumvise ko n'imigumuko iri muri Kenya, abenshi bari muri ryo mugumuko nabahunze b'intera hamwe bavuye mu Rwanda, bari muri Kenya baja muri ibyo by'ubuhutu by'ubwoko, naho byaramaze gufata, bamaze gutanga gufata indi ntera bakigisha abajeni cyangwa urwaruka, bakigisha urwaruka muri Kenya kugira ngo bagumuke. Numva muri make ari ibyo rero nkibaza yuko nkuko mwari muvuze namayeri yuko Ubufaransa bwinyegeje inyuma ya Chad na Ndayishimiye na Tshisekedi kugira ngo bashobore gukora ihonyabwoko muri kano karere k'ibiyaga binini. Ibi ndabivuze kandi ndavyemanga, kubera ko igituma ndavyemanga nuko Ubufaransa mbere umwe mu Bafaransa b'abasirikare akomeye yaranditse igitabo arerekana ingene bahaye ibigwanisho intera hamwe kugira ngo babikoresha mu kwica abatutsi. Icyo rero mu gihe ibyo bigwanisho babitanze bakaba batarabyaka abo babihaye bakaba kibifise nuko babashigikiye. Icya kabiri, mwibuke mwese barundi kazi gwaruka namwe munyumva mwumvura ururimi. Ambassadeur userukira igihugu cy'Ubufaransa mu Burundi mu gihe Uburundi bwari bwarafatiwe ibihano n'ubumwe bwa Buraya, yaratangaje ku mugaragaro ko Ubufaransa bwabandanije gufasha Uburundi mu bijanye n'igisirikare hamwe n'ibijanye n'ivy'amashuri. Ariko ivyo nababwiye navyo nyene ko atari byo, kuko mu gisirikare nimba bafashanya babafasha yiki ko atanko bafise zikomeye. Icyo ni cyambere. Icya kabiri, mu mashuri nimba baba barabafasha kwa abana biga bicaye hasi, mwabibonye bakigera mu birasi bidasakaye cyane bitagira imiryango, bitagira imyango n'amadirisha. Ivyo si cyerekana ko atari byo, ariko nyabona barungika amafaranga, ayo mafaranga bakirira ayandi akaza gukora mu ntera hamwe. Ivyo birazwi n'ikimenyamenya nuko icegera cyo gutwara urikome yazize ibijyanye n'ibigwanisho rikaratohoza byava mu Burundi bigenda guhabwa interahamwe nazo zikazana amabuye y'agaciro n'izahabu bakabiha abasendedefutite. Ibyo rero ugomba kumenya umuti, ugomba kumenya ikibazo cy'u Burundi, ugomba kuja ahantu henshi kugira amakuru y'ahantu henshi, atari uko ntushobora kumenya ibintu bibera muri kano karere. Rero nkavuga yuko Ubufaransa bwinyegeje inyuma y'ivyo bihugu kugira ngo bugire ihonyabwoko rya rindi hano mu karere k'ibiyaga binini, ariko ibya mbere byarabasize, ibi sinzi ko bizobasiga. Ndakurahiye ko ibi bintu aho biriko biraja, kandi mushatse mu byumve kabiri, icyo mwomenya nuko iyi Afrika igiye kubamo impinduka zidasanzwe kandi byaratanguye. Mwibuke muri Mozambique banse kuja gutabara Mozambique, SADC iranka kujayo kubera ko itaronse amafaranga y'imfashanyo, ariko u Rwanda rwaragiyeyo ruratabara gonyene, umutekano n'ituze biragaruka birasasagara hariya muri Mozambique. Bivuze ko uyu munsi turavye neza mu bumwe bwa Afrika cyangwa muri Afrika nzima, igihugu gishobora gutabara iyo aho bariko barica abantu ni u Rwanda rwonyene. Niko no bivuga ko abandi nabo tubona, abandi baje guca amafaranga, abandi tubona baje guca amafaranga. Ndibuka ku Buganda bwagomba kuja, sinzi aho byo byarahagarariye, nabo nyene bakoresha uburyo bwabo, ariko sindavyibuka neza. Nkibaza rero yuko ugukwinyegeza inyuma kw'abagomba kugira ihonyabwoko muri kano karere
bakaza ntibagaragara ntibaboneke babasuka bariko barababesha ejo bazoja imbere y'intahe abafaransa biraramiye twebwe tuvuga tuti ubufaransa nibwo butarimwo nibwaka ibigwanisho bwatanze bwahaye interahamwe n'igisirikare cy'u Rwanda ca kera ca Habyarimana izo nkoni bazibaka barazizi igitigiri n'inomero zazo nibazibaka twebwe zose kubavuga ahandi zose duhura mu bitabo kujya bavyandika batazi kubihisha dusome ibitabo banditse amatumenye tuti ubufaransa buhagaze ngaha numva rero muri make kuri icyo kibazo mwambagije ari cyo no kivugako urakoze cyane kunyisha tomoye uduhaye mbega ingaruka mbi zirungikwa ry'abasirikare ba Chad muri Kongo nizihe mu gihe Sadek yananiwe urugamba Afrika y'Epfo nayo ikaguma irungika ibigwanisho bikomakomeye n'abandi basirikare none ingwano wowe uraba izoherera hehe ko Tshisekedi aterekwa ibiganiro umuzo w'ingabo za Chad nibaza yuko ari kimwe mu gutsindwa kwa Chad kugira ngo Chad nayo imenyekane ivyayo kubera iki ubwa mbere bwo Chad nta nguvu isumbya Afrika y'Epfo canke Malawi canke Tanzania mu buryo bw'ingwano icya kabiri nibaza batabigwanisha ifise bikomeye gusumba ivya Afrika y'Epfo kuzanira abasirikare ni kimwe mu kwisuka mu ntambara zitamuraba kuko yisutse mu ihonyabwoko atateguye mugabo navuze ko ari intara y'Ubufaransa naza bakorera icya mbere bazohurira n'iki kubera kuko abasirikare ba Chad atatu bagwanira muri Kongo inyungu zifise umukuru w'igihugu n'akazu gato baba bakorana ko mu gisirikare icya mbere bazoraswa neza bamanika amaboko kujya abandi bayamanitse bakubitwe baveho bagenda bararira icya kabiri ibigwanisho bazozana baje gutera inkunga M23 kuko ingwano bazoza kwigwana bagwanira aho batamenyereye aho badafite icyo bagwanira baharanira abafite icyo baharanira ari we M23 ivyo bigwanisho bazobibambura nkuko bama babigira no ku bandi hanyuma bataye bikoreye amaboko bagende bararira abandi babimuga bagende kuzogora imiryango yabo kuko perezida we wa Chad ntacyo bimutwaye we afite ikibanza afite abamutumye nawe baramuha amafaranga yabahaye perezida yishimiye akaba afite amafaranga ubwo abapfa biraheza bikabaraba icyo ni cyambere cya kabiri uravuze uti Afrique du Sud n'abari kumwe baratsinzwe je ingwano y'abati barayitsinzwe kwega ntacyo bagwanira abasoda baruko ntacyo bagwanirayo nari navuze mu kanya nti uwaratwa ingabo za Tanzania yavuze ko bagiye kugira vuba bakarangiza amagaca batuma ahandi bakoma kuvuga mu Rwanda niko yagomba kuvuga ariko mu nyuma byarahindutse ubu abasoda ba Tanzania ntibashaka kuja imbere bagenda inyuma bakinyegeza tago bakeneye kuja kugwana baraboye ko batabishobora kugwana n'umuntu afite agwanira aharanira kubaho ntushobora kumugwanya umutsindi narabivuze icya kabiri ntushobora kugwanya umuntu ari determine yiyemeje kugwanya ihonyabwoko ngo umushobore naho umushobora kubangura mutsinze haza batanu mu kibanza cya wawundo rero bivuze yuko intambara bariko bisuka muri Chad ari Afrique du Sud ari Malawi ari Sadek muri rusangi n'u Burundi bwa bari nashimiye ko su Burundi nk'igihugu nuko batazi ibyo barimwo kuko iyo bari bazi ibyo barimwo bari gushira hasi agapira bakamanika amaboko bakaja mu bihugu byabo Kongo bakayekera abakongomani bayo u Burundi bufite ibibazo bwabyo Chad ifite ibibazo byayo Afrique du Sud ifite ibibazo byayo nk'ibindi bihugu byose byo muri Afrika bitabaye ivyo navuze ntagiye kuba impinduka muri Afrika zidasanzwe bo vyemera bo vyanka hari imbibe zitezwe gufutwa vuba muri Afrika hari imbibe zitezwe gufutwa vuba muri Afrika kuko abantu baba muri ibyo bihugu bafitanye isano bitagereranywa nta mpamvu yuko izo mbibe zigumaho ibyo bigiye kuzoba kandi vuba sinzi ukwezi sinzi umwaka ariko bigiye kuzoba vuba rero bari kwirwa barirusha biyambika ibara bakora amaraso ejo bazoja mu manza abana babo baba kabarore mu gihugu batagira aho baja batagira aho basaba amazi batagira aho basaba umunyu bo vyemera bo vyanka bigiye kubananira bagiye gutsindwa hanyuma Kongo abakongomani batunganye Kongo bonyene ubwabo yego
n'ahandi kuvuga ngo bazoza none bazoza baca abakongomani Nations Unies ihamaze imyaka myinshi muri Kongo mwana nta mahoro yabonetse nabo bandi rero nico kimwe Tshisekedi cyo mbere yakize no kwatanga imihoho atari uko nabazomufatisha intoke kurya abandi byagenze niko niyumvira aho rero ibibazo bya Kongo bizoherera icambere nibabandanye umugambi w'inkwano niyo Tshisekedi yabandanye umugambi w'ingwano afatikanije na SADC no Burundi bazoyitsindwamwo kandi guyitsindwamwo bazotakaza byinshi bazotsindwa batakaje byinshi hanyuma niyo Tshisekedi yagondozwa akemera ibiganiro ni vyiza mugabo umuti uramaye ntubutowe ko mu biganiro habamo kubeshanya ariko byibuze bagiye mu biganiro hose seka amaraso make muri Kongo ituze rigasubira rikaboneka mugabo nibwira yuko ababo muri M23 canke abakongomani bavuga ikirimi cy'ikinyarwanda batazosubira kongera kubeshwa n'umugwi wabicanye wiyorobeka kandi batabakunda nibaza ko azogira ibyo bavugana n'ibyo bumvikana ko ku buryo abantu babo bakingirwa nyagukingirwa baronka amahoro n'umutekano bakaja mu ngo zabo bakabaho neza kuko ntawo bideha ingo z'abatutsi bo muri Kongo zirimo intera hamwe abahunze bava mu Rwanda ne baba muri izo ngo abandi barabomoye batwaye inka zabo batwara amatongo yabo batwara amazu yabo niyo babamwo ivyo birazwi kandi amakungu arabizi niyo mpamvu amakungu ntashobora gutora inyishu z'ibibazo byo mu gihugu ikibazo kiri mu gihugu inyishu yaco itorwa n'abanyagihugu b'ico gihugu kuko nibo biraba abandi bashaka kugufasha ariko se batora inyishu ikibazo hanyuma nibutsa ariko baratwumviriza uwateye ikibazo si washobora kuzana inyishu y'ikibazo ndabona abantu benshi bagisamara ugasanga abantu barabwira ngo n'abapatriote bakababwira ngo bariko bararondera amahoro n'umutekano ngo n'abanyapolitiki n'ibindi nimba umuntu ari mu bateye ibibazo ntashobora kuba mu batora inyishu y'ibibazo kuko nawe nyine ubwiwe bari ikibazo uyo muntu yateye ikibazo ubwiwe nawe nyine bari ikibazo abo rero bafango wo muri ngo gusutamiza mara zose nta uvuze ngo bose bahanwe canke bose bakigwe kwiteka ariko bagomba kuja ku ruhande abadafise amaraso ku maboko bagatora inyishu z'ibibazo bihanze bino bihugu byacu kandi bariho bintore bintungane ni benshi bitabaye ibyo ntaho nyene bizogera igihe bashirane mu nguvu kandi ico gihe nibaza ko abafisi ibyo bakoze bibi bizobagira kingaruka gusumbaho bwo kwemera ibintu bikagenda mu ituze mu iteka nitekane hakaba ubwumvikane n'ubwisanzure kugira ngo baba barigwe muri bimwe byinshi bakoze baba barigwe mu byo bakoze kera bitabaye ibyo nukuraba kimwe ku kindi hanyuma umuntu wese ahubwo byo yakoze nibwo tuzoca tubona amahoro mbere asesuye ikindi nohereza ko nuko kugira ngo kano karere kabona amahoro ari uko ababa muri kano karere bafite umutima buntu bafite umutima wo guteza imbere ibihugu byabo boroshiriza kuja hamwe bakigira hamwe umuti w'ibibazo bihanze bino bihugu bya kano karere ka Afrika buseruko cyane cyane ibibazo bihanze ibihugu by'ibiyaga binini kugira ngo dutuze burundu ikibazo kijanye n'ihonyabwoko n'ubwicanyi ndenga kamere kibera hano hantu numva ico gihe byoheza bikagira ico bishitse ko bitanze nk'inyishu irama izomara igihe kirekire abantu muri kano karere bakiruhutsa bakavuga bati ashi niko niyumvira bitabaye ibyo naho rero nkavuga nti naho nyene bya bihe nababwira biriko begereza biguma biza biri ku muryango mwanka ko bihinduka mubifisemo uruhara bizohinduka ataruhara mubifisemo kandi icyo gihe bizobagora kubibona kuko ntawugwanya umugambi mwiza wo gutabara abagowe wo gutabara abari kwa ikigo